gutumwa ko muri equipe nationale ni riba riteka kuri nje nyene ku bwanje kubera yuko binyereka yuko ibikorwa ndiko ndakora ari vyiza ndiko ntera nje imbere. Benshi bakuze nka Muderi Akbar, arakandi kazina wowe ufise? Akazina baba baranaziriye ariko hari kera nkina muri minime barakunda kunyitwa Iniesta. Kubera iki Iniesta? Iniesta kubera yuko nkiri mu bapeti na umufanzi wa Barcelona akunda style de jeu yiyo. Muderi Akbar amakuru yo mu Rwanda ni meza cyane. Muri Gasogi United naho nyine ni meza ndashima alhamdulillah. Uherutse gutumwa ko bubaye ubugira kabiri mu ntamba mu rugamba, wavyakiriye gute? Vyari vyishimo ntangire kuri njewe ndetse no ku muryango wanje uko nabo nyine barakunda kumva iterambere ryanje uko ngenda duga umwanya ku mwanya, ndetse gutumwa ko muri equipe nationale ni riba riteka kuri nje nyene ku bwanje kubera yuko binyereka yuko ibikorwa ndiko ndakora ari vyiza ndiko ntera nje imbere. Wewe ubwawe wari ufise amakuru kutegerezwa kuburimo? Ayo makuru sinovuga ko nani ndafise kubera yuko sinoba nari nzi yuko nankurikirana cyane bivanye nuko ndi hariya na equipe ndimo sikuvuga ngo ni equipe nkuru cyane, ariko ku bwanje icyizere naraciye kubera yuko ndavye performance ibikorwa niko ndakora muri iyi minsi ndetse no muri championnat mu match za twari duhejeje mfatiye nko kuri phase retour, narumva yuko ibikorwa ndiko ndakora mbandanyije atankeka nanje nshobora gusubira gutumwa ko nkaza nkatanga icyo mfise. Gukina hanze y'igihugu biri mu bituma uno munsi wisanga mu ntamba, hari ico vyungura? Sinovuga yuko ari mu bituma nisanga mu ntamba mu rugamba kubera yuko hariho n'abandi benshi bari hanze, ahubwo novuga yuko gukina ukitanga ugatanga 100% yawe kugira ngo equipe urimwe ndetse na performance yawe iduge, nivyo bimpa amahirwe yo gushobora kubona yuko nanje uno munsi nashoboye gutumwa ko nkaza kwifatanya n'abandi muri equipe nationale. Hafi umwaka uri muri equipe ya Gasogi United nubwo saison itarahera, wowe ubwawe nka Muderi Akbar hari ico utandukanye no muri message ngose? Kirahari kinini cyane kubera yuko icambere cyo nahinduye ihiganwa nahora nkina narahinduye mpindura na equipe hariya naragiye nsanga abakinyi benshi abo tutamenyeranye, bifata umwanya yuko kwanza umanza kumenyereza ugashobora kumenya amakarite yabo hasanze uko bakina. Iyo ngingo yari yoroshe ufatiye ku byo mukuru wawe uwo muri message Idi Musere yarigeze kujayo biranga, we vyarakoroheye ucumva yuko ufise ufu muri Gasogi United? Cyambere cyo novuga kunyorera kuri njewe vyaroroshe kubera yuko navuga ati nanje niyo yari objectif yanje yo kuvuga ati niyo mpamvu mwakweze nakinye ngaha anya muri message naritanze cyane, yari objectif yanje yo kuvuga ati umwaka nkore cyane showe kuronka indi offer nje hanze y'igihugu shobore gukina. Kuvuga rero yuko nayumvise ico kwiyumvira ngo niyumvire ngo kuko ngo Idi Museremu yagiye bikanga, ivyo ntavyo niyumviriye cyane, ahubwo we yaranyegereye arambye arampanura grand frère arambira ati je naragiye hariya imyaka 2 namaze biranka bivanye ni ibibazo by'imvune nagendagira, abantu bona yuko umengo sishobora, ariko ushobora kugenda ugakora ivyo nje ntakoze hajya bigatuma yuko nanje bibuka yuko ijya equipe nayiciyemo. Nico novuga. Umaze gukina amahiganwa 2 atandukanye, Primus League warayikina, usiha ukina mu mugwi wa Gasogi United nihiganwa ryo mu Rwanda, urashobora kutubwira itandukaniro riri hagati y'ano mahiganwa 2?
itandukaniro sinovuga ngo ni rinini cyane, gusa itandukaniro rirahari kuko uravye shampiyona ngaho iwacu i Burundi kenshi umupira turawukina, ugakina umupira baropye iki, ariko shampiyona yo mu Rwanda naragiyeyo njeje nyene naratangaye, nashitseyo ni shampiyona ubona yuko bakoresha ingufu cyane, shampiyona iri physique cyane cyane kuryo bwaho ushobora gukora entraînement rendi ugashikana kwa gatatu uri kurakora ga physique, ariko ino ushobora gukora rendi cyangwa mardi ukumva umukinya arakubwiye physique ni nyinshi cyane, ariko hariya ugenda uzi ko ugiye gukora cyane kubera yuko nawe udakoze mu kibuga biribonekeza, ushobora guhura n'umuntu akagukubita ukagwa kabisa ukumva yuko nta kintu kirimo. Abakinyi benshi baca mu migwi bavuga ko ari mito mu Rwanda bama bifuza canke bama bafise indoto kuja muri ya migwi ikomakomeye, ndavuga za Police, APR na Rayon Sport canke za AS Kigali. Nawe woba ufise ivyo vyiyumviro, wagiye mu Rwanda ufise icyumviro nk'ico byitwa yuko uciye muri iyo migwi igufashe gushika muri iyo migwi? Ico novuga kuri ico nshobora gufata kuri point imwe, kubera yuko umukinyi ekipe zigana zirasumbasumbana mu higano. Ni nkuko ko ngaha mu Burundi umukinyi wo muri Magara ashobora kwifuza kuja muri Vitaro. Vitaro niyo muri iyi minsi iriko itwara neza kandi ni ekipe nkuru. Vitaro twayumvise kuva kera tukiri abana, bamze bose barayifana. Imigwire igendera sumbasumbana, mu gihe uri muri ekipe no ukumva ekipe ya mbere canke ekipe imwe muri ekipe zamenyekanye kuva kera ya kurondeye riba ari iteka. Ariko kuri jewe sinovuga ngo objectif yanje ngo canke vision yanje ya mbere ngo nukuvuga ngo mve ngo muri Gasogi ngo nje muri APR canke Reyo canke Police, oya. Ahubwo objectif yanje ya mbere no kuvuga ati nkore cyane bishobotse cyane mve ngaho muri ico gihugu, ahubwo nunguruze nje mu kindi gihugu n'indi champion. Ubwo manager nta kana arakubwira ati peut-être n'umwaka wa nyuma muri Gasogi? Oya, nta kana arambwira, gusa yuko nje ko bakinyi tuzi ko mukunda guhisha amakuru yanyu rimwe rimwe. Ikizere ndakifitiye cyo guhindura umugwi, gusa ntiharagira yuko ibintu bimenyekana. Hageze nyine nawe muzobimenya nk'abamenyesha amakuru, ndazi umwanya muri kuri tele murondera amakuru. Tuje gato hanze y'ikibuga, twarabonye urukino rumwe mwakinye hariya mu Rwanda, Muzehe yaraje kubashigikira. Byari bimeze gute kugira ngo aje kuraba match novuga ya Gasogi United igihe mwari kumurakira? Muzehe kwanza nohera kuri Muzehe n'umuntu akunda football. Kuva 2010-2011 uko Muzehe niwe wa mbere natanga kwambara godiyo yiwe. Twakina mu bapeti dukinisha bijya by'amasandara, aratugurira godiyo tukaza turazijyana mu gukina bijya byo muri quartier tuzambaye, abantu bagatangara n'abantu bakinisha godiyo mu barabara. Ibintu bimeze gute sasa. Muzehe n'umuntu akunda yuko kubona twebwe abana biwe turiko turakina, yumve yuko nawe ashika ku kibuga. Uko ndi ukava 2010 turakina n'ibyo byo muri quartier, atagiye ukazi yaraza agahagarara akaraba, abantu bakavuga ati Muzehe ngira ngo ntibimeze neza mu mutwe. Kuvuga rero yuko yaje kuri ya rukino hariya nje sinatangaye, kubera ko Muzehe yaronse invitation ya president wacu n'umuntu nawe ibintu bya football muryohera gushusha novuga nka public. Yaramutumye aramubwira ati were bisabuze kuraba umuhungu wawe rwari urukino rwa AS Kigali ushuratsinda. Ndibuka ko ico gihe yaje candatsinda n'igitego, gusa abantu benshi babifashe ukundi babivuga ukundi ati Muzehe yaje iki, niwe yarazaje social. Barabivuze yuko ari we yazaje social y'igitsindo w'igi. N'ubu ari yabavugiye yagiye kora Petit Frere kwa kina muri Aigle Noir, yagiye kumuraba akabona aratsinze igitego, avuga ati Muzehe niwe azana ibintu by'amasocial, ariko suko biba biri. Umuntu yakunze kuba ku kibuga yegera abahungu biwe mu mwanya. Akajambo kamwe ku bakunzi ba Mudira kuri usanga abakunzi b'inamba mu rugamba no babwira yuko boshira umutima hamwe bakaguma bashigikira umugwi wabo, kuko n'umugwi w'igihugu ntiwovuga ngo ni hakujya kwa Vitaro, si Interstar, si Bomamuru, si Message, ni ekipe y'igihugu. Uno musi umuntu ashobora kwigenza nabi ejo akaguha intsinzi, uno musi agahusha igitego ejo akaguha intsinzi, ugasanga muragiye muri kane cyangwa mu yandi mahigano ari imbere. Nobabwira yuko rero boshira umutima hamwe bagafana ekipe yabo y'igihugu nkuko bamye babikora, bakabashigikira mu bihe byose baba barimo. Hama ku bafana banje naho nobabwira nukuguma banshigikira bantera intege nkuko bamye
kuva bwa mbere nkiri ngaha anya kuko hari na benshi baryohewe cyane naronse message z'abantu benshi bakina ngaha bamfana nkikina ngaha anya barambira ati eba turaryohewe cyane twari tuzi yuko kuri umwanya woshika kuri uwo rwego nawe kuzotumwa ko uvuye hanze ukaza gufasha igihugu cyawe cyakwibarutse nobashimira cyane.